tutakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa Tanzania mwaka kesho tumepewa heshima na hadhi, na Mheshimiwa Rais akiwa Marekani juzi amekabidhiwa hadhi na heshima ya nchi yetu kuandaa tukio kubwa la kilimo la dunia litafanyika Tanzania mwaka kesho mwezi wa 9. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, mu gihe igihugu ca Tanzania catowe kuzokwakira ikoraniro ry'ubuhinga mu vy'uburimyi ku isi mu kwezi kw'icenda mu mwaka uza, hanyuma no mu ndinganizo y'irindi koraniro nyene rizohuza ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika rikazobera mu gisagara ca Dar es Salaam. Turabasavye mushikiranganje wa mbere wa Tanzania ko mu gutegura iryo koraniro mwosaba umukuru w'igihugu ca Tanzania kuzokwishikira kugurura ku mugaragaro ibikorwa vy'iryo hinguriro Itracom. Koba kandi n'akaryo keza ko gutumira umukuru w'igihugu c'u Burundi akazohishikirana rijya ariwe yashinze ibuye ry'umushinge w'iryo hinguriro ry'umugwizatunga w'umurundi. Tuombee hilo ili kiwanda hiki kiweze kuweza kuzinduliwa na heshima ya rais, na kwa kuwa tukio la mwezi wa 9 tunawaalika marais mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutatumia fursa hiyo vile vile kumwalika rais wa Burundi ili aweze kushuhudia, kwa sababu yeye ndio aliweka jiwe la msingi wakati wa uanzishaji wa ujenzi, ili Mheshimiwa Rais aweze kukizindua kiwanda hiki, tukielekea kwenye tukio la AGRF ambalo dunia yote itakuwa Tanzania, ili dunia ijue sasa Tanzania tuna uwezo wa kujitegemea kwenye swala la mbolea.